Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe. Amatoza twagize muri no minsi bijanye n'ibura ry'akazi mu Burundi n'iduga ry'ibiciro mwishage parsemere twashikije icegeranyo turavine twasanze vyifashe na cane mu gutangura kumenya impamvu mu bisanzwe nico kintu ikintu cose igihugu kigwaye ahantu ubanza kwinjira kugira umenye impamvu. Iyo ugiye rero gufata umuti atariwo kwera utazi impamvu n'umugwayi umuhaye umuti utamenya ingwara agwaye uwo muti ntumukiza. Ubwa mbere hoho Uburundi turi muhe bigoye ico twokwita ibiza bitatu mu vy'ubutunzi bitameze neza bibera rimwe. Ibiza bitatu mu vy'ubutunzi bibera rimwe n'iduga ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe. Ikindi kizashaka mu by'ubutunzi n'ubushomeri bwimonogoje mu gihugu. Ubugira gatatu n'umwimbu utari kuriyongera. Stade d'activité économique. Ni ibintu rero mu Gifaransa bavyita stagflation. Mu bisanzwe ntibiba kenshi ahari. Igihugu kimaze kugira situation de stagflation ziba ari ingorane cyane. Abantu babura akazi, ibiciro biduge, umwimbu ntuboneke. None impamvu cyane turavye z'ibyo by'ubushomeri cyane ku bushomeri niki turiko turabirabo. Ubwa mbere turavye ko mu bisagara ikintu ca mbere twabonye ni ibintu bijanye na niveau de formation, ubumenyi buhinga abana baheje amashuri babafise. Ivyindero vyarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ije vyirengagiza igihugu c'u Burundi sinzi yo kizoja. Ugasanga umwana yumvira ngo arafise diplome muri bibe kanaka kandi mu mutwe adafise ubumenyi bukwiye. Yaja mu mastage kuzi ugasanga kugira bamugumye ntibikunda. Ukabona abana ama university mu ugasanga bazi ngo baheje ama diplome naho bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atago bashobora kujamo. Turavyibonera twarari none ico kintu leta irabona neza iyo kiriko kiratujana. Umunyeshuri avuga ngo ndafise maîtrise mvise muri ibi mugabo aje ku kazi muvyo tegeza gukora ugasanga nta kirimo. Ivyo turabibona aho ari mu gisagara. Ubugira kabiri turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe usanga abantu bakenewe. Abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose. Genda muri bishi dukeneye abarimu bangana gutya, dukeneye abaforoma abaganga bangana gutya. Abo leta yonyene ikeneye kugira izo service zimere neza leta nishobora kubaha akazi. Tugira biza ubwarimu bashomereye abarimu ntibakwiye na leta nishobore kubaha akazi. Ico si kibazo. Ikigira gatatu uravye no secteur privé structuré aya mashira hamwe atanguzi makuru akomakomeye ubona ngana gute mu Burundi baje na todo salarisation y'abantu mu Burundi bashobora kwitwa ko bahembwa imishahara usanga ari musi yo ku 10%. Amahinguriro mu Burundi ayo mahinguriro mubona ari ushobora kuvuga ko akazi kariho karagwira mu gihugu bitanzana amahinguriro ku mwaka igihugu ayo mashirahamwe akomakomeye atagwira ngo yabone ntabuza ariko buratawe. Ugacuraba n'ama ONG usanga yaraburabujwe aya mashirahamwe yigenga iyo mu Burundi cyangwa yo hanze ngena buri yaburabujwe ni hanya nabere mu bantu batanga akazi mga harataje harayigiriye hari ayugaye kubera inzitizi kuyagora kugira iki hafatwa ingingo utumviza igitwazo ziko zirafatwa hajya nawe aratanga ubuzi ku bantu benshi mbwo uko bitera atera subira bacaye nagwe nayo nyene nagashonde karo karaza aho ari bwabuzi ushobora kuvuga byo mu gisagara. Twararavyo no mu bose turabadusanga hari kibazo nyamukuru bihanze oba tayeri bine hariho pouvoir d'achat faible y'abantu. Abaguzi nta mugambi ushobora gutera imbere atabaguzi ukabagushorera.
utavuze rero ibijanye n'ama infrastructure no kuvuga ibikorwa remezo umuyaga nkuba ibijanye n'amabarabara ibijanye n'ibigura by'igitoro kugira abantu biyunguruze transport utavuze rero n'ibintu bijanye n'ibiturire n'abantu bagorwa n'inzego zo hasi igipolisi bariko barigira utugambi duto bakabarara ku magono ugira yubakira inzu bakamugora abashefu do quartier hehe abantu bakaruha bashaka gukora imigambi y'iterambere ugatusanga rero twatwuga duto nitwo abarundi ariko barahungiramwo bariko bahungiramwo utwo twuga duto nutuhe wasanze bose baca bahungira muri kudandaza utuntu yibona commerce ya mbere umuntu usanga ari karadandaza utu twasanze bacaja mu taxi vero abana bafite n'imana taxi moto ashe kuronka bakaba bataxi imodoka babakomeye nivyo bakonvoyere iyo myuga n'ikigwira mu bisagara niho domandiri sinzi ko leta izi yuko hafi 80% amafaranga atembera mu gihugu usanga arahi Bujumbura. Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe.